mwaramutse indamukanyo kuri missionnaire Miguel Bermudez Marine n'abakozi b'Imana bose na bene data bose. Uyu munsi kwa gatatu 23 z'ukwicumi na rimwe uyu mwaka w'2022 turamushimiye duhaye amashimwe data wacu wo mu ijuru kubwo kuba yaradushizeho ngo tube muri kino gihe aho we azoshikiriza amasezerano yose n'ubuvugishwa ivyo mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha vyavuzwe n'abavugishwa bera b'Imana bahumekewe na mpwemu yera, kuko ijambo ryose ryazanywe biciye mw'abo bantu bose b'Imana barungitswe n'Imana. Ibyo vyabaye ivyiyumviro vy'Imana bishikirijwe, biriko bishikirizwa ubwoko bw'ibiremwa abantu biciye mu bikoresho vyayo. Kandi muri iki gihe naho yaraturungikiye umumarayika ntumwa wayo William Soto Santiago, imurungikanye ubumenyi bwose ku guhishurirwa kose kw'ibintu vyose vyari kuzobera muri kino gihe cya nyuma. Nico gituma dushimira data wacu wo mu ijuru kubikimatanijwe c'indwi kubwo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Ivyo biriko birashikizwa muri kino gihe cya nyuma mu ntambuko bigenewe gushikirizwamwo kugira ngo bishikirizwe hagati mu ishengero ryayo. Aha turi mu kibanza kirimwo ibigega vy'amazi, amatangi aho kubika amazi. Aha niho hazoshikira amazi avuye mu iriba riri ngaho hafi. Mwebwe mwarabonye muri video twigeze kwerekana vuba ahatobowe, twaratoboye ikuzimu ngo tuduze amazi. Aho rero hariho amabomba yaho cyangwa amapompe arungika amazi muri aya matangi, muri ibi bigega. Hanyuma amazi naho avuye ngaha asohogwa n'amabomba cyangwa amatangi. Mwebwe murashobora kubona ngaha imiringoti yashyizweho ngaha hamwe n'ibigombo byo kugurura cyangwa amapwanye n'ibindi bintu byose bijanye n'iki gice cyaha hasohokera amazi muri aya matangi. Hanyuma naho ngaha imbere muraza kubona igice kijanye n'amabomba ahari. Harashyizweho amabomba canke amapompe azorungika amazi mu ihema rinini katedrale. Mwe murabona ngaha aho ava hariya mu matangi n'imiringoti ipima 6 ihujwe n'amabomba hariya, hanyuma naho bigaca bifatana n'akayungiro, hanyuma n'ahatuma habamwo inguvu n'ibintu byose bijanye n'iki kibanza cyo ngaha hari amabomba y'aya mazi. Aha ariko aha haramaze gushyirwako amapano y'umuyaga nkuba n'ibintu byose bijanye n'umuyaga nkuba muri iki kibanza. Rero mu gice cya haruguru naho nyene hariho ahariko haraherahezwa n'ikindi kibanza naco kiriko kiraherahezwa cy'iyi nyubakwa. Rero aha igisigaye ni imiryango n'amadirisha, hariko harashyirwako n'idare. Harateguwe ubwogero bubiri mu iki kibanza ngaha hanze kugira ngo nitwakorere ibikorane mu iyi nyubakwa yo hafi tuzokoreshe ubwogero bubiri busanzwe buri ngaha muri sare, impande ya sare ya cafetaria aho twigeze kuba dukoranira. Vuba twarahakoraniye hari nko mu kwezi kwa 4, kandi igice cy'ubwogero hanze hari hasanzwe hari ubwogero bubiri. Twashyizeho ubundi bwogero bubiri mu iki kibanza kugira ngo ubwogero bubiri bwo ngaha bube ubw'abakenyezi, ubundi bwogero bubiri bwo ngaha hanze nabwo bube ubw'abagabo. No mu gice cy'ibarabara ariho tugomba dusimbire gatoya hariya, ibarabara ririko rirahuzwa, ririko rirakogwa mu uyu mwanya, reka dusimbire yakanya gatoya.
iki ni ikindi kibanza cy'ibarabara ariko rirahuzwa. Turiko turagerageza kubanza kumara iyo nyubakwa kugira ngo abantu bari guhuza iyo barabara babikore. Rero turi ngaha no muko guhuza aha twahuza n'ugwinjiriro ahasohokera rino barabara. Uno munsi turaza gusiga beto, bariko barashiraho inkingi zizofata ko umuryango, ndetse n'inkingi nazo zahazo aho umuryango uzoba utewe uzosigwa ngaha. Hanyuma naho aho gusohokera tuzobandanya tuhategure kugira ngo duheze tuhahuze, naho nyene tuhasige beto. Hanyuma kandi no mu kindi gice kirindi barabara libandanya rija kuri ruriya ruhande hariya, turarindiriye baracyariko baraharinganiza kugira ngo duce tubandanye ico gice cy'ibarabara gisigaye kija hariya. Ariko turiko turabanza kurangiza ivyo vyo kubaka ngaha nkuko nabibabwiye, kugira ngo haboneka abantu babanza gushiraho amabomba n'imiringoti, vyose n'ibintu vyose bijanye n'ivyo vy'amazi ava mw'iriba ryamaze gutegurwa. Gutyo rero tugikore imbere ico kibanza cy'ugo gubako. Ni nkaho bisa n'ivyasozerewe, hasigaye ivyo turangiza bikeya, hamwe duce dushiraho n'ivyuma bizoba bihakikuje. Rero twifuza ko iki kibanza coba carangiye, ushizemo n'ibarabara risigaye canke n'ikindi kintu tuzokubaka ngaha naho nyene. Kumbure tuzohubaka igice ahantu twovuga nka kumba canke akazu, icyumba kijanye n'ibintu vy'umuyaga nkuba, n'ibintu bijanye n'ibindi byo gupima imvura n'ibiki. Ariko ivyo uko tuzogenda turatera imbere tuzogenda turabikora. Rero nta nkeka kandi no kubandanya turiha umuyaga nkuba, amazi, vy'isuku. Ubu turiko turabandanya twoza amahema, turiko turongera koza amahema, ibijanye no kugira isuku ry'amahema. Ivyo ni nkaho tubikora inshuro 2 mu mwaka. Haza harakogwa uko kozwa isuku ry'amahema, ndetse n'ibijanye n'ibarabara, amabarabara zarozwa. Ivyo vyose navyo nyene biza birakorerwa icarimwe. Rero turizeye yuko twifuza yuko icosigara coba ari igice gusa c'ivyo gufata neza ibibuga, kuriha umuyaga nkuba n'ivyo bindi bintu vyose, kandi byongeye n'ibijanye no kuriha ivyo twita clean, aha bavyita clean, ivyo gukora isuku. Tubikora buri mwaka, ariko birihwa muri buri mezi 6, kugira ngo gutyo icoba gisigaye bibe ari bijanye gusa no kwitwararika gufata neza ibibanza mw'ibi bintu vyose Imana yaturonkeye, kuko turifuza ko vuba hose itwa mu mwuzuro. Ivyabonywe na Revera William Branham muri rya yereko Imana yamwereka, aho twaramaze kubona igice gisozera cy'ibintu vyose Imana yabanje gukora imbere y'ako kanya. Kandi igice cy'ubwiza gikomeye cyo mu gukwegwa kwa gatatu ni igice cy'ijambo, uguhishura ijambo, kuko icyo nicyo kintu cy'ubwiza gikomeye cyane, gihambaye, nicyo gitangaza gikomeye cyane. Nuko umuntu, nuko ikiremwa muntu, nuko umuntu ahishurirwa ibanga ryose ry'Imana, ibanga ryose ryo kuza k'umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe. Icyo nicyo gitangaza nyamukuru. Hanyuma naho Imana izoshinga intahe nk'uko yamye ibikora buri gihe, ishinga intahe ikoresheje bya bitangaza. Ni ukuvuga Imana buri gihe icyo ikora, iyo ubwa mbere banza kubishikiriza mu gice cyo mu buryo bw'impwemu, hanyuma naho igashitsa igice gifadika ibikorwa. Ivyo biraheza bigashingira intahe ibintu vyose Imana yagiye irakorera mu bantu. Kandi muri iki gihe Imana bwa mbere iriko iraduhishurira aya mabanga yose, kandi ibintu vyose biriko birahishurirwa muri iki kiringo gishasha. Ibi ni ibintu bitari vyanditswe. Vyose ubu twebwe turiko turabikora, nukuvuga ko turiko turandika amateka canke kahise. Ivyo mu nyuma igihe tuzoba turi mu kimpumbi no mu bihe bidashira, ayo mateka azovugwa
kandi hazosomwa ayo mateka ko kahise, hazovugwa aya mateka yose aka kahise turiko turashitsa mu uyu mwanya. Ni ukuvuga yuko dushimira Imana kuba twebwe tuzoba turi gice cy'ayo mateka cyangwa ko kahise, kandi tuzokwibona hariya turi mwako kahise cyangwa ayo mateka yanditswe. Ni ukuvuga kizoba ari igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyabandanijwe, kizoba ari ikindi gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyangwa ukubandanya kw'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Rero ayo mateka ko kahise, ako kahise bazoba bariko barakamenya ubwoko bw'ibiremwa abantu. Kandi twebwe rero turashimira Imana kuba dufise uruhara mwako kahise cyangwa ayo mateka, twebwe nk'abatoranijwe b'Imana abazoba bararonse uguhishurirwa ukwizera kubashoboza kuzamugwa. Aho rero hazoboneka abo bantu bose n'ibikorwa byose ari byo ubu mu uyu mwanya biriko bigenda bishigwa mu gitabo cy'ivyibutso, kuko mwibuke yuko igice cy'ibiba buri munsi uhereye mu vyiyumviro, ivyo umuntu aba agamije n'ibikorwa, ibyo byose biriko bigenda vyandikwa, biguma vyanditswe kugira ngo hanyuma hazomenyekanishwa ko kahise ayo mateka ariyo twebwe mu uyu mwanya turiko turabamwo, turiko turashitsa. Imana ibahezagira, Imana ibarinde, kandi mukomeze mubandanye muri y'intambuko ngirakamaro cyane y'inyigisho, ariyo ntambuko Imana yatwemereye kubamwo, kugira ngo gutyo tube twiteguriye kwa kugenderwa gukomeye vuba cyane kuzoba kuri hagati muri umwe wese wo muri twebwe, ukugenderwa n'abakundwa bacu. Imana ibahezagira, Imana ibarinde, mubandanye mugira umunsi ni impera y'iyinga, impera y'indwi yuzuyemo imigisha ikomeye, kandi buri gihe dushimira Imana kubwo kuba yaraturungikiye muri iki gihe cya nyuma wa mumarayika w'inkomezi mukuru, umukundwa mwene data inshuti yacu William Soto Santiago.